muje mugahahe mbega mutubwira impamvu muje ngaha n'akarusho bizogirira abene igihugu. Ego murakoze cyane. Jewe ni kwa David Ntamakuriro, ndi umuyobozi wa BMBC. Hanyuma nkuko mubidu turafise igikorwa iprojet yitwa BMBCHOMES 2021 Bujumbura gahahe. Iprojet tuko turakorera ngaha nyene i Bujumbura. Ahanyene muri nta banyamakuru bari gaha dusange urumva mwakoze kutugendera. Rero uno musi naho iyi project tumaze kuyivuga cigiye tuyivuga tukaba kandi abantu bayizi ku mbuga zitandukanye twarosa abashitsi no kwitaba badasanzwe kubera yuko twama turonka abashitsi turamaze kugurisha mwo amazu menshi ngaha nka 50% yaraguzwe kandi biriko biragenda neza. Twaranatanguye kubaka ego hanyuma rero mugabo twibwiye turonka umushitsi ngo twarose no vuga azaserukira abandi bantu benshi. Twege twaragiye twumva mu minsi heze abantu batubwira ko badaza kutugendera baratimba tene bisigura iki kumwe ko mu ijambo ry'ikirundi rero sinobavugira bana barakuze. Twarose abashitsi mu isanzwe cyo twahamagaye mu dufashe kubakira shaka batubwira baribo hanyuma bamaze kutubwira baribo ndaza ko abadikituma batugendeye murakoze. Ego murakoze. Reka ntangure nkenguruka kuntu mwatwakiriye mukaza kutwereka hano hantu hanyu mbona ko hameze neza hariko harategurwa neza. Reka ngira ko nivuge nitwa Jean Berchimas MANIRAKIZA, nkaba mba mu gihugu ca Norvège, hanyuma nkaba njejwe amabanga yo kuba icegera cy'umukuru wa Diaspora ku rwego rw'isi. Umukuru wa Diaspora niragira nawe nyene twaje tuzananye muri runo rugendo rw'akazi tumaze mu minsi ngaha mu gihugu cacu, ariko uyu munsi yafatiriwe n'ibindi bikorwa ntituri kumwe ngaha. Nijewe rero naserutse kuraba ibikorwa ngaha. Hanyuma nkuko mubizi abarundi benshi ba mu mahanga baripfuza kugira inzu, kugira uburaro mu gihugu c'amavukiro. Ariko rero kugira ngo wubake inzu uri mu mahanga murabizi yuko kubikurikirana biragoye, no kugira ngo ubishobore ku munsi ntibishoboka. Hariho benshi cyane bamaze kunyagwa bagerageje kugira ngo bubake ariko bikanka, ugasanga uwo yatumye yiwe niyo yaduze yaraheze mugabo yiwe na bitarahera. Ivyo rero vyaraciye ingufu benshi. Hariho benshi bamaze igihe batubwira ati iki kibazo kirakomeye twego vyaratugoye baratwivye twarahombeye vyinshi. None mwebwe ndongozi mu bidufasha gute? Hanyuma rero turiko turatohoza tubaza, twarabonye ku makuru ahenshi kuri bimwe bita site web, turabona irishirahamwe ryitwa BMBC ko rifise ubuhinga bukomeye kandi rifise uburambe muri ivyo bikorwa byo kubaka amazu. Hanyuma turashakisha amakuru, turarondera amakuru, tubona yuko umengo n'abantu babizigirwa. Hariho n'abandi bantu basanzwe andi mashirahamwe amasosiyete nayo yubaka, nabo nyene turiko turabagendera turaba aborusha abandi, abo babakora neza, abo twokwizigira kugira ngo dukorane nabo. Urumva rero uyu munsi rero twaje kubagendera kugira ngo turabe yuko ivyo bakora ari ibintu twozoshikiriza abo barundi ba mu mahanga bipfuza kubaka inzu mugabo bakabikora baciye kuri iri shirahamwe. Nuko rero nico cyatumye rero uyu munsi tuza kubagendera kugira ngo turabe ivyo bariko barakora, turabe yuko bitomoye ko bimeze neza, hanyuma tuzoce rero tuzana abarundi bavyifuza kugira ngo bagure amazu ngaha. Kandi nkuko mwabonye mu biha nk'ibice bingahe kwijana bikorwa bamaze kurangura?
jewe uko ndababonye uko nabibonye nabatembereye naravye nagiye mu biro aho bakorera naganiriye nabo ubu naho nashitse ku rubuga ndabona ivyo bariko barakora jewe ndabona ko ku 80% ndabaha icizere. muserukira abandi muri diaspora mbega hari icizere nabona yuko umugambi ushobora kuzotahura mu gihe menshi usanga baba barakomeretse nkuko mwabivuze? Amakuru mfise ndavye amakuru maze kuronka n'ivyo twaganiriye ndabona yuko jewe nanyuzwe ku buryo nshobora no kunyugwisha abandi nkabahimiriza yuko bo kwizera iri shirahamwe hanyuma bakaza bakagura inzu babiciye muri iri shirahamwe hanyuma ndibaza yuko no mu ndongozi twobakarorera kugira ngo abandi bakwirikira. Nibo cyane. Ego hama mwatembereye hano muri BMBCHOMES barabereka ingene bimeze. Ubona ibyo mwasanze byifashe gute muri mugambi? Uko ndabibona nabonye dayo haramaze gutangura kugura bisobanura yuko haramaze kuhashima. Murabona yuko ngaha inyuma yacu hari inzu irikiraduga no kuvuga yuko rero ikintu abandi bantu bona yuko bariko barahurumbira abandi bantu bariko barashaka nawe ucumva iyo ugiye ku isoko ukabona ikintu abase bariko baragura nawe ugomba kugura ku buryo rero ndavye hano ukuntu hameze ibintu isi ipfu ryaho ingene hameze ingene hazoba hari amenaje ingene byose mbona yuko azoba vraiment ari quartier mbona yuko imeze neza irimwo byose umuntu wese yo kwipfuza kubamwo kandi mbona yuko umuntu yabaye hanze umuntu wo muri diaspora akeneye ikibanza nk'iki kugira ngo yumve yuko afise umutekano kandi ashobora kuruhuka neza kandi afise icyo no kwita access ku ma service nka internet cyangwa ibindi ashobora kuronka. Jewe ndabona yuko ahantu hameze neza nahashimye kandi imigambi mbona bahafitiye iratomoye ku buryo umuntu muri diaspora yoza akahagura azoshima. Ama nk'akabijya twovuga mwabonye muri umugambi tumenye hano mu Burundi inkaka akabijya nuko ubwa mbere uravye amakuru mfise ingene bariko barakorana na banki ukuntu bazobaha ibanki izofasha izokorohereza umuntu azoba yifuza kugura kugira ngo ashobore kuriha buke buke nko mu kiringo c'imyaka 10 akoje ndabona yuko arakarusho. Hanyuma ikindi nuko umaze gusinya amasezerano ukipfuza ushaka kuriha nuko ushobora kuvuga yuko tijewe iyi nzu yanje mpindurira imbere hamere hasi nkuko we wipfuza no kuvuga yuko l'intérieur de la maison bashobora kuyikora wewe nyene uko utipfuza. Hanyuma ikindi ahantu muri site mubona barafise umugambi kuzobaka kubakamwo ahantu ho kuruhukira ahantu bahurira ho kuruhukira. Ivyo rero ibintu umuntu akwirikirana ingene isi imeze muri iyi minsi ahantu cyo bita zone verte park abantu bashobora kwicara akaruhukira akava mu nzu agasama kayaga ako kantu nakabirya iruhande yaho wumvisaga wahashushe Bujumbura harashushe bakaba bafise umugambi kuhubaka piscine urumva ko kantu nakabirya ukaba ufise parcelle yagutse ushobora kubakamwo ushiramwe ahantu ufise abantu bashobora gukinira ugashobora ufise parking yiwawe haraba ahantu mumva ko mubanye n'abantu muhuje imigambi muhuje ivyiyumvira ingene mugomba kubaho hazoba hatekanye hari ituze utwo tuntu urumva ko utubirya ni twinshi si kamwe gusa kabirya utubirya ni twinshi nivyo nabonye. Ego mwashitse hano murabona ingene no mugambi ingene utunganije cyane cyane nko abarundi bana hanze babamenyesha kugira ngo ushobore kumenya neza ikigo byangire bimeze kuva yuko inyuma yaha mugiye gukora iki inyuma yaha ni twamara kumvikana n'abayobozi ingene nkasobanukirwa neza nkamenya byose ivyerekeye
cyane cyane kugura amasezerano yo kugura ndakeneye kuyabona neza hanyuma nkabona yuko byose biringanije neza gizoca gikurikira nuko twebwe mu ndongozi za diaspora tuzoca tugomba tuja sinuvuga kwamamaza mugabo guhimiriza babandi badutuma ati turonderera aho twoje kugira ngo twubake tuzoca tugenda tubabwire tuti baha abantu nababonye bariho nimuze ndabereke nico kizokurikira. Umuyobozi wa BMBC ushaka kubabaza batazi neza uko hano ushaka kuti aje no umugambi ko ashobora kuza kuvura ushaka kutubwira kugira ngo muri make ushaka ko bigenda ngo ushaka kuvura inzu hano. Yego cyane nashobora kubabwira kubera yuko ikiyumviro gihe twagitangura nari yaratete yego yi equipe yacu turiyumvira ko twokora umugambi ureponda ku by'abantu b'abarundi babangaha baba no muri diaspora bipfuza mu bijanye n'amazu rero nkuko yabivuze Berchimas mu by'ukuri turamaze gushika igice kinini cy'aya mazu yego turashimye kubera baje tutaraheza no kuvuga bashobora kudoshika hariya muri bijya bihugu bashobora gusanga uzoza kumbure mwanya mwiza ashobora kuronka inzagura yego sinyinshi disigaye mugabo adoyironkamo kuko hajya hose mona bariko baraharura burya tukuma twashira amazu bunyene buvubu yabakira amaze kutugurira amazu rero kugira umuntu agura inzu bigenda gute yego urumva abatwaravuganye mugabo nabo nyusanga kumbure ndagisubira kubera hamwe hogira umuntu abaza ati hajya hantu twabonye mwagendeye kugira ndahaguremwe inzu vyogenda gute kandi mbere umukire wa mbere turondera n'uyu nyene yaje sivyo ntitunamurondera kure n'uyu nyene yaje canke n'undi muntu ingene nabivugiyeho no kuvuga si ibintu birebire nta kasetete irimo no kwanza turavugana tukakwereka ibiciro amadepri yarahari abazobona kino kiganiro bacha dukontakita kwa makuru yose akenewe atuma bogura inzu guhera ku ya mbere gushaka ku ya nyuma ayabuze habariho equipe yeje kuciya yabaha no kuvuga umuntu araza tukavugana agashima kwanza umugambi uyu yaje urumva ko yawushimye n'abandi bantu bose baje ngaha barawushimye utawushimye usanga ari umuntu atarabishoboye nta muntu yasi kibanza nta muntu yasi ikintu na kimwe turi impande y'ikaburimbi turi mwumvise rya buhinga burimo ngaha usanga butari n'ahandi kandi amadazi yimbutse cyane nico nakivugamo aho usanga abantu n'ababanyi bubatse amazu atari mu buryo bwa kijambere amazu yabo bacira ku biciro birutanati uko turubaka kijambere harimo technology igezweho ibintu bimwe bitarahandi rero bisaba ko umuntu agira bino bintu asanze inzu ashobora kuyigura no kuvuga mu vy'amahera kuko urumva sikujya ko kwisoko kuvuga ngo ni kilo c'igihumbi c'ibiharage na miliyoni meshi inzu igurwa naho ibanegise murazi kwibizimvye usanze umuntu ashaka kuyigura aca turamwereka kontra kwanza igenga amasezerano akayisoma akavuga ati ndayishimye iyo kontra imusaba yuko abashobora kuranka 20 n'imiburi buri kwijana y'agaciro k'inzu nkuko mu vyuka hagati bivuga mu biganiro inzu ngaha muri BMBCHOMES mu gahahe igugwa hagati y'imiliyoni dufate izisigaye ni kuva ku majana 249 gushika ku majana 340 ngahe harimo amakategori menshi arimo n'ama apartment bashobora no kuzanana n'umugenzi imbere ukazana n'umugenzi ukavuga ati genda afise umugenzi tubana canke tugurana inzu ya etage muri BMBCHOMES genzo ingabe igice ca 4 chambre nibikenewe byose n'igice ca 4 chambre nibikenewe byose tube mu nzu imwe mu rupangu rumwe mukaca mwigure hamwe hako nakabijya ashaka dana mwene wanyu mwagura inzu imwe mugahifashanya mukagira etage mwafataniye ku mahera ubikeneye dushaka tuma ku madepri dufise hanyuma rero ico gihavuye uragira kandi konte muri banke izotanga amahera muri BGF ukagiramo konte ushira kwa ya mahera hanyuma ukabasinye ugacusenya amasezerano hanyuma karungika ya mahera igihe amahera ya avance uyafise yose uyatangira rimwe igihe utafise yose turaguha umwanya mutoyi twumvikana gukuba wayakwije 20 kwijana canke anarenga ushavuga ati jangomba gutanga avance irenga 20% dafise sivyo
abagura iby'amazu barazi ico bisigura utanze menshi ntubihomberamo hanyuma utanze yo avance twege turadeclansha procedure yacu yo gutangura kubaka inzu yawe mu buryo bwihuta nk'aba mubona tugomba gutangurira ubu haciye nk'ukwezi canke amezi abiri baratanguye kuriha ubu niho ibyabo biriko birakwira rero tugomba nabo tubatangure kububakira amazu yabo hanyuma baratanguye kubaka inzu abasigaye rero ko mu minsi mikeyi nk'iyo mezi angahe zo biheze nyine ashaza yinjire cyo kimwe n'izindi zotangura ntibiteba yego nuko ivyo kwa kabiragoye si umugambi w'icana marabizi ko imigambi itagwiriye mu gihugu rero twarapanze ibintu byose mu buryo bwitonze urishe ayo 20% acabana yagigenza gute akora gute uwishe 20% urakoze cyane ayasigaye atarishe ayari hakwezi ukwezi kuva banki ikirekura amahera yo kubaka inzu yiwe acavuga ati mensualité niko bafata ama credit mensualité ya mbere heze acariha inzu yiwe nabi izigira kure kirumvikana ego urumva nuko uzorinze mensualité gushika kino kingana gute arashobora turandika muri kontra umwanya izo mensualité azoziriha hariho kuva nko ku mwaka umwe imyaka 5 imyaka gushika ku myaka 10 mugabo kontra tugira ngaha muri BMBCHOMES mu gahahe iramwemerera nk'ubu afise ikintu akubise kuya amahera kurihira rimwe naho bavuze imyaka 10 akavuga ati jewe bukeye narosa amahera matitre yanje cha tumushikiriza kirumvikana nta donc mugabo ishatokora gusa no kurenza igihe cyashinzwe mugabo arashobora kuri imbere yacu ego murazi ko nanyira vyungukira mu gihe bishoboye abantu benshi baravunika canke bakabona umenga bariko barakwa ibyo bintu kwita ama intérêt menshi mbega ico gihe mufitanye amasezerano ameze gute na banki ya BGF kugira ivyo vy'ama intérêt ntibibandanye bivuna abantu mu gihe kandi uzi yuko umugambi wo kubaka ibujumbura atari umugambi nkuko mwavuze umugambi muto wicana nkuko mwakoresheje iyo mvugo yego se umugambi wicana mugabo gusa i banki dugora na BGF ko twarayisigira umugambi gihe twagomba kuwukorana barakunda cyane hanini baravye ibi mubona n'uyu mushitsi yavuze Berchimas yavuze ibintu byinshi yashimye kuri no projet aho yabonye rero baranemeye kubakira kuzofinansa no mazu ku giciro gitoya ifatiye ku banki commerciale yandi sino kivugira ngaha mugabo mukire wese azokenera kukimenya azokimubwira azosanga atahandi hantu batanga kuri ico giciro kuko twarabajije mu handi mabanki yose dusanga i banki BGF kino giciro ko araduha ino intérêt pourcentage iri hasi cyane kirumvikana ntibisigura kumbure ko ingana nizo bakoresha iburayaba canke mu bindi bihugu za Australia za Amerika mugabo ugiranje n'ukuntu amabanki yo ngaha yandi atanga ama credit twasanze bari hasi cyane ico cyo nabaremeshako hanyuma urumva kubera ari partenariat entre BMBC na twebwe umuntu arashobora no kugura iyo nzu abishoboye atasabye na credit c'est pas nta beki tubona abishobora mugabo kwera credit hari mushabaga tekana orohego sivyo mugabo nubishoboye arashobora kugura inda atasabye na credit urumva nayo yose n'amahigwe cyagasaba ntoyi agasaba credit ntoyi yafise uburyo urumva zose hari nk'amahigwe menshi ngaha muri projet mbega umuntu yo kubaza BMBC se ubuhinga bungana gute se experience ingana gute kugira ishobore kwikorera umutwaro w'abantu bose mu gihe tuzi yuko n'ibintu by'inzu bisaba ubuhinga kandi no kugira twevite za ngorane zikunda gushika aho usanga inzu igwa ayo makato amaze kuyabona mu gihugu cyacu mugize neza cyane munyamakuru kubera yuko ico kibazo c'est très délicat bwa mbere twege ku bya experience tumaze imyaka 10 turiko turarangura ino mirimo kino kibanda mona dukoreramwo sumuntu yakidukadonye burya cavuye muri experience byo turiko turakora twarakoze ubuzi bwinshi abantu baradukunda benshi cyane abo muri Diaspora barabizi gose guhera muri Amerika gushika mu Bushina gushika muri Australia gushika muri Afrika hose aha turiko mona turi ngaha kuri no projet mu gahahe burya aha twokwiga turatembera ahantu tufise akazi ko kubaka amazu y'abantu nayahambaye gusumbya turiko turubaka burya nitwahamara no musi cankejo nawe kwa dufise ama 4x4 turafise ubuzi bwinshi bidashingiye gusa ku myaka tumaze turiko turakorera abantu
bishingiye kandi no kuri reputation nziza abantu batuziko mwavuze iby'abantu bakomereka nimba nshobora kuja imbere y'abanyamakuru nkavuga yuko dufite reputation nziza kandi muza kubivuga ku isi yose atabwo bafise twege nuko turi abantu tugenda tete hote nta cyo no kwita skandale nta esheke turagira muri no bintu kandi tugera ubuzi bwinshi nakubwiye rero bwa mbere experience irahari hanyuma mwaciye ku kazi naho tutabetse byinshi mutwe ko turihuta turafite equipe ikomeye bwa mbere turafite administration ya bien ya vrai administration ya vrai ikivyerekana ni nkuko iyi projet mubona nta expertise y'inyuma ya BMBC twarondeye mu kwitegura nimwabona le maquette zigenge no projet nimwabona le devis ibintu byose mwana tuko turakoresha aucune expertise no kwita étrangère ya BMBC irimo bikorwa n'abahinga bacu ba département igira étude na administration ari babiteguye kuva mu ntango turafise nk'ubu abafundi amajana bari kuri amashantiye nakubwiye harimo n'abaje gukora ino nzu ya mbere twatanguye hazoba nko mu ndwiza hari abandi amajana menshi bari bakora inzu shashaka ngo dutangure sabantu dukora inyuma n'abantu bakora muri BMBC haciye imyaka no kuvuga rero turafise ibintu byinshi bizotuma ino project igenda neza n'ubuhinga turiko turakora ngaha twumvise internet mukumva ibi bya fibre boutique mukumva ibi by'ama telefone ibi by'ama visiophone mukumva iby'ama piscine mukumva tu konsolo ngaha turamaze kwikora rezo trepatron ngaha Bujumbura urumva rero nta bintu kandi si kubikora gusa urumva onarisi muvyo twagiye turakora nico gituma ubona abakiriya bamwe kuva mu kwindi bakimenya ko iyo project abayeho baci bafata ibanza rero nibaza ko botekana no swatu kufise experience ubishoboye azagura inzu muzisigaye murakoze abene gihugu uburyo bwabo sikirenga bega bwo bishobora kuba intambamyi yuko izo nzu zoba ziri ku mahera menshi ugasanga ababishaka ni benshi ariko ababishobora akaba bake ico uvuze nico wavuze neza menga ni jewe tuvugana abakiriya ba BMBC abantu benshi barakunze no project benshi cyane 2 mugabo benshi wasanga badafise uburyo bwa mbere parcelle ngaha turi igugwa 15 million ave million parare aha turi million parcelle uko na hantu heza atembera urumva deja parcelle yonyene c'est un coup kuko urumva mugabo aha twaje turondera abantu bakeneye ibintu vya VIP no vuga ibintu vyiza natwe baramazu manini mugabo gati nkene kuba muri quartier nziza muri kazoza gashaka atarakakira tuzotegura ayandi makartier abantu bashaka kuronka makartier amaza zimbutse abantu bishashaka kuzamo aha ntibyakunda ko muvana parcelle razimvye nukuvuga naho twoshira parcelle igwe 30-40 urumva inzu ko biri gakose hari amahera wamaze kuja majana bwira ikonde sivyo mwijana na rero tuzobitegura hanyuma amakushe mesha ashaka gushikirwa mugabo kubera izi nzu dusanzwe tuzubaka n'ahandi hantu badutuma nkizi urumva tuko turagurisha byekana ko hari abafise nivo benshi yo kugura no mazu abandi nabo baduha turindire mu myaka iza cyangwa mu mezi azoza badotubona ibyo tuzanye bishasha abubatse amazu baridogera abandi bita abahinga mu kubaka aba engineer yuko inzu yiwe iduga mu bikoresho byanyene gutanga amafaranga mwebwe ico kintu mukibuze kwiki bega iwanyu bikorwa nk'ivyo mwiteguye kubikemura gute okay bwa mbere ko arabikemuye cyane ni waja ku mbuga za BMBC kuri YouTube kuri site web yacu BMBC.be uzosangaho amakuru kwanza y'abakiriya les témoignages abakiriya bavuga ati nana hagendeye ati nari naragiriwe nabi gushikashitse muri BMBC kandi ça n'était même pas muri projet ici c'est spécial ibintu bizabiroganiza cyane hanyuma ya madebiti ko takorera ko ngaha la banque partenaire nayo yarabanjira yaraba ko ari realiste n'est-ce pas hanyuma nigihe umukiriya imbere yuko babanje karabati aya mazu ntimugomba ntibodavamo yazimba ko tubura abakiriya babanje kuraba yuko ari realiste cyo cyambere hanyuma abakiriya imbere yuko bajya muri no projet nabo turanegosia bakatubaza ibibazo nk'ibi uri kurambaza kugira barabe yuko bakaza ama detail yerekana ko aya mazu ahuye n'ibiciro uko nta muntu nk'ibirone majana n'abari umwana abanza gushishoza imbere kwa gura inzu rero umukiriya wese turitegure kuma amakuru yotuma abona ko ibiciro amazu ariko ari vya vrai mugabo iconzi coco inzu turiko tubaka ngaka ku mahera miliyoni 40 cy'amajana ngaha uyisanza handi kandi zitari kubuhinga nk'ubu ziguwarengaya kai hataruganize nk'uko urumva rero ibiciro ni vyiza cyane
ntihagire umuntu ari yakoza kugura bishoboye. Yego turabashimiye ndetse tunabakeza umugambi nk'uwo burya inkangi banziza irimwe. Yego cyane bandanye mutera imbere. Yego sinzi ko nogira ico nanjye ngiye nshimiye uno mushitsi. Yego urumva abarundi barakunda isaku n'abategetsi batuyoboye bamabivuga abandi barakunda ibintu by'insaku. Mugabo urumva abantu muri diaspora kontrema abandi bantu bamwe usanga ariko arakomanda kuri no project batazi ko tumaze kugurisha ni parti nini. Aba bantu bo bayoboye diaspora barungitse umuntu w'umukadere muri bo kugira ngo aze kwitohoreza ibino bintu ati ibintu ko turiko turarondera aba partenaire mu Burundi twokora yantako aba membre ba diaspora bavyifuza hamwe ashaka kuvuga nti je muri diaspora ijya project ndayizi mashaka kwadera mu bishoboye. Turashimye cyane kubona bashitse ngaha bakaza kwira bino bintu iki gusa kirakwiye ni ukuvuga amakuru bazovugamwo byerekana ko ari abayobozi bashoboye badatwarira hejuru badakoresha ibishobisho bavuze bati un projet nk'ijya de grande envergure novuga turifata ko mundi habe zisumbize mugabo sinyisi zihari bakavuga ati jya projet ko tuyoboye diaspora tukatwumva twarayibonye tukaba turiko turaronka kumbore abantu batadashijya ntimurabizi imbere ko tubwiriwe nuri yako iboyijamo reka twitohoreze uyu mutima kabisa wo gushika ku kivi wo kuhishikira twebwe uyu nabo bafatanije kuyobora diaspora turabukengurika nk'abakozi ba BMBC mbere turakomeye amashimwe murakoze.